benshi mu bakunzi badukurikirana mwagiye mutubaza muti mbega nabahe bagwiza tunga ba mbere dufise ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mwongera mugenda mutubaza muti ushobora kuturonderera abagwiza tunga ba mbere dufise ngaha muri Afrika. Ivyo vyose vyabaye ibibazo mwagiye mutubaza, natwe tukaba twabemereye ko buri kimwe cyose muzotubaza tuzoshobora kukibazanira. Uyu munsi twabazaniye abantu bagera kuri 10 muri Afrika bafise amafaranga menshi, bafise n'ibintu vyinshi baranguye bishobora guteza imbere Afrika. Twakuzaniye abagwiza tunga 10 bo muri Afrika. Mubane natwe mutubana akantu ku kandi dushobore kubashikiriza buri kimwe cyose. Je mugiye kubana nitwa Irbe Gomez, nayo channel yanyu ya YouTube mumaze kubimenyera ni BoNBH. Ushobora gutanga iciyumviro muri commentaire canke ugashobora kwandika ico dushobora kukuronderera. Vyose tubikora ku bwanyu. Kora partage kuri no channel yacu ya YouTube, wongere ubisangize inshuti zawe zose. Ushobora gukora like nimba wakunze ino video. Nongera ndabashimira kuba mubana natwe buri munsi. Turagenda duhera ku mwanya w'10 tuja ku mwanya wa mbere, aho tubabarira abagwiza tunga dufise muri Afrika yacu. Tongera tubabarira n'imiryango yabo, twongera tubabarira n'imyaka bafise n'igihe bavukiye. Mubane natwe vyose ni muri no video. Tugenda duhera ku mwanya w'10, aho ku mwanya w'10 twasanga umugabo azwi cyane nka Patrice Motsepe. Patrice Motsepe akaba yavutse itariki 28 z'ukwezi kwa mbere 1962. Ubu tuvugana Patrice Motsepe akaba afise imyaka 63. Yavukiye muri Afrika y'Epfo mu gisagara nka Soweto. Motsepe akaba afise amafaranga agera ku miliyaridi 3 n'imiliyoni 3 z'amadolari. Motsepe akaba afise umugore we yitwa Precoce Morowa Motsepe. Uyu mugore w'umugwiza tunga akaba yavutse 1983. Motsepe akaba afise abana bagera kuri 3. Ndavuga Gos Motsepe, Tropi Motsepe, Kabero Motsepe. Motsepe akaba afise abavyeyi babiri. Akaba afise umuvyeyi umwe azwi nka Augustine Motsepe na Kei Motsepe. Motsepe akaba yize ahantu hitwa nka University Muswatini na St. Mark School, yongera yiga no kuri University izwi nka Without You Distant. Turagenda tuja ku mwanya ugira 9. Ku mwanya ugira 9 turahasanga uno mugabo azwi cyane nka Muhammad Aman. No Muhammad akaba yavutse itariki 5 z'ukwezi kwa mbere 1948. Ubu tuvugana akaba afise imyaka igera kuri 77. Akaba afise amafaranga agera ku miliyaridi 3 n'imiliyoni 4 z'amadolari. Motsepe akaba afise abavyeyi nka Rotif Mosol. Akaba afise abo bavukana nka Yasin Musin, Yusuf Masin na Rayen Musin. Uyu akaba yize muri universite izwi cyane nka l'État du Père. Turagenda tuja ku mwanya ugira 8. Ku mwanya ugira 8 turahasanga uno mugabo azwi cyane nka Kusu Bekel. Uno mugabo Kusu Bekel akaba yavukiye mu gisagara ca Postorim, neza na neza ni muri Afrika du Sud. Akaba afise amafaranga agera ku miliyaridi 3 n'imiliyoni 6 z'amadolari. Uyu akaba afise umugore yitwa Kerne Rusu. Akaba yize neza na neza muri universite izwi cyane nka Witwatersrand. Akaba yahize umwaka w'1976 gushika mu 1978. Yongera yiga kuri universite izwi cyane nka Stellenbosch. Iyi nayo akaba ari imwe mu mashuri yagiye kurangirizako. Turagenda tubandanya ku mwanya ugira 7. Ku mwanya ugira 7 turahasanga uno mugabo nawe afise amafaranga menshi azwi cyane nka Nagibi Sawaris. Uno mugabo Nagibi Sawaris akaba yavukiye muri Nigeria mu gisagara kizwi cyane nka Kano. Yavutse
itariki 4 z'ukwezi kw'icenda 1960, akaba afise imyaka 64, akaba afise amafaranga agera ku miliyaridi 4 z'amadolari n'imiliyoni 9, akaba yize muri university izwi cyane nka Capital University, akaba afise umuvyeyi nka Yusuku Rubia. Uno mugabo akaba afise abana bagera kuri 3, arafise umwana wa mbere yitwa Alhaji Rabia, n'uwundi yitwa Asuku Rubia na Nufiu Rubia. Uyu akaba yagiye kugira divorce n'umugore wiwe yitwa Hanatu Musawa. Turagenda tubandanya tuja ku mwanya ugira 6. Ku mwanya ugira 6 turasanga uno mugabo azwi cyane nka Abdul Samadi Rubia, nawe akaba ari umugabo neza na neza ava muri Egypt. Uno mugabo akaba afise imyaka 70, yavutse itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 1954, akaba afise ubutunzi bugera kuri 5 miliyari $. Uyu akaba afise umugore yitwa Dada Gimera Suarez. Uno mugabo akaba ari umufondateri wa Global Telecom Holding n'iyindi yitwa nka Orange Egypt. Tugenda tubandanya ku mwanya ugira 5. Ku mwanya ugira 5 turasanga uno mugabo azwi cyane nka Mike Adinuga. Uno mugabo Mike Adinuga akaba avuka mu gihugu ca Nigeria mu gace kazi nka Abadan. Uno mugabo akaba yavutse itariki 29 z'ukwezi kwa 4 1953. Neza na neza uno mugabo akaba afise imyaka igera kuri 72. Uno mugabo Adinuga akaba afise abana bagera kuri 5. Abazwi gose bakaba ari uwitwa Padi Adinuga, Bera Disu, Bora Adinuga, Eniyora Adinuga n'abandi benshi bavuga yuko yoba yavyaye hanze. Uno mugabo Adinuga wo mu Nigeria akaba afise ubutunzi bugera muri miliyari 6 z'amadolari n'imiliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika. Uno mugabo akaba afise umugore yitwa Titi Joyce Adinuga. Uno mugabo akaba yize kuri university nka University Palace, yongera yiga kuri university yitwa Abida University Grammar School n'ayandi mashuri atandukanye. Uno mugabo akaba ari we yorganije ishirahamwe izwi nka Global Telecom n'ayandi atandukanye. Turagenda tuja ku mwanya ugira 4. Ku mwanya ugira 4 turahasanga umugwizatunga azwi cyane nka Negiba Sawaris. Uyu nayo Sawaris akaba ari umwe mu miryango yo muri Afrika. Uno mugabo Sawaris akaba yavutse itariki 19 z'ukwezi kwa mbere 1961, akaba afise imyaka 64. Uno mugabo wo mu gihugu ca Egypt, neza neza mu gace kitwa Asuni. Uno mugabo akaba afise amahera abarirwa mu miliyaridi zigera 9 n'imiliyoni 3 z'amadolari. Uno mugabo akaba yize kuri university izwi cyane nka University do Chicago mu 1982, yongera yiga kuri German Evangelical High School in Cairo, yongera yiga no kuyandi mashuri atandukanye. Akaba afise umugore yitwa Sherni Magara, akaba afise aho bavukana nka Samahi Sawaris na Negiba Sawaris. Turagenda tubandanya tuja ku mwanya ugira 3 mu bagwizatunga 10 ba mbere muri Afrika. Ku mwanya ugira 3 turahasanga uno mugabo yitwa Niki Openi Mere, akaba yavutse itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 1945, akaba afise imyaka 79. Yavukiye mu gisagara cyo muri Afrika d'Iside citwa Johannesburg. Iki kikaba ari gisagara kimwe ciza mu bihugu muri South Africa. Uno mugabo akaba afise amafaranga abarirwa muri miliyari 10 z'amadolari. Uno mugabo akaba afise abana nka Jonathan Nepanmar, akaba afise umugore azwi cyane nka Oriserea Rechin,
uno mugore wiwe akaba yavutse 1968. Turagenda tuja ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga uno mugabo azwi cyane nka Johann Lippert. Uno mugabo akaba ava mu gihugu ca Afrika du Sud, ahazi cyane nka Stella Beach. Uno mugabo akaba afise amafaranga barirwa muri miliyari 14 z'amadolari y'abanyamerika. Akaba afise abana nka Caroline Lippert na Anton Lippert John. Akagira n'undi yitwa Henry Lippert. Akagira umugore yitwa Gienore Lippert. Akagira abavyeyi nka Anton Lippert na Hubert Lippert. Uno mugabo akaba afise umushinga yatanguje nka Richmond. Tugenda tubandanya ku mwanya wa mbere mu bagwizatunga ba mbere muri Afrika. Ushobora kuba waruzi abantu benshi ku isi bafite amafaranga menshi, ariko utaruzi umugwizatunga wa mbere dufise muri Afrika. Aho mu kibanza ca mbere tuhasanga umugwizatunga azwi cyane nka Aliko Dangote. Uno mugabo Aliko Dangote yavutse itariki 10 z'ukwezi kwa kane 1954. Avukira mu gisagara nka Kano mu gihugu ca Nigeria. Uno mugabo akaba afise amafaranga agera ku miliyaridi 23 z'amafaranga y'amadolari n'imiliyoni 4. Uno mugabo akaba afise abana nka Fatima Dangote, akagira Harima Dangote, akagira Maria Dangote. Akaba yize kuri university izwi cyane nka University Azhar, yongera yiga ku yindi yitwa nka Government College. Uno mugabo akaba ari we mugabo wa mbere afise amafaranga menshi muri Afrika. Mwakoze mwe mwabanye natwe, mukomeze kugira subscribe, tubana buri munsi. Channel yacu ni BNB yacu. Ciao ciao, murakoze.